Haleluya. Niwizera? Amen. Bariza mugenzi ati urizera? Tumubwira ati icemeza ko wizera ni ikihe? Acha kikubwira. Akikubwire ngo nuko waraja gusenga, nuko yaguze Bibiliya. Yakubwiye ngo iki? Haleluya, haleluya. Tumaze iminsi turiko turiga ku majambo y'Imana ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana, ariko kandi tuca twiga ku gice ca mbere kivuga giti ingazi ya mbere ari ubushobozi bw'ijambo. Twarize ko ubushobozi bw'ijambo turiga ko agace ka mbere ari ijambo ari Yesu Kristo, kandi agace ka kabiri ijambo n'ubushobozi budasanzwe, agace kagira gatatu ijambo ni inkota ya mwemu idufasha mu ntambara zose, agace ka kane ijambo rirakiza ingwara, agace ka gatanu turiga tuti ijambo n'umuriro kandi n'inyundo, agace ka gatandatu tuca twiga akameremere k'Imana. Twarize ko natwe twahawe kuba na kameremere nka k'Imana. Akameremere ni nature, buri kintu cyose gifise aho gikomoka. Amen. Kandi buriya ikintu cyose muri kameremere kacu nyabura akagaragaza kaho ava. Umurundi ashwa kwikausha mugabo umunsi w'izina mwabanye imyaka 3-5 nawe uvuga ibiswahili byongereza ibifaransa ntikabura nyabura kantu kaza kumugaragaza ko ari umurundi. Mugabo umwe ngo yari yahunze, sijase kumuvuga izina usangiye nkuru mwana yumvise, hamacari yoberanya arigira umuyisilamu, arambara ibikanzu ashira n'ibintu nyine garagaza ko ari umuyisilamu. Aza yapanza amajambo mu Giswahili aza kuvuga ni bamubaza ngo ageze mu Bugande ntiyarazi ko bomubaza ati unakwenda kufanya nini huko Burundi. We yarazi ko baza kumubaza ati leta vitambulisho, acha yerekana bakubite ku bidodo aca bandanya. Acha aracumva mbwo kiramunane ya gusigura mu Giswahili, acha avuga ati nakwenda guhangaria bene wacu. Nukuvuga ko aho umuntu akomoka cyangwa kameremere k'umuntu urakawukuga ukamugawe imera n'imperuka biragaragara. Yesu ashimwe. Natwe twararonse akameremere k'ubumana. Hari igihe Satani agerageza kugusumbuwa, akakugora, akakumerera nabi, akakwereka ko umenga uri hure ntacu maze ntaki, mugabo ubumana hari umunsi buvyuka bikagaragara, kandi hari n'umunsi buzovyuka abakugwanije bose bazotanga babonye inyishu yawe iboneka. Mwika kameremere k'Imana kimwe mu bigaragaza Imana ni ukwirema. Vuga ati irarema. Hari ibyaremye mu ntango, hari n'ibyibandanya irema kugeza uno munsi. Niwe yakuremeye akazi, niwe yakuremeye abavyeyi, niwe yakuremeye abana, niwe yakuremeye amagara meza, yarabandanije arema. Kandi uko abandanije arema natwe dufise bwa bubasha bw'uko tubandanya natwe turema kandi dukoresheje akanwa kacu. Umusore umwitwa Dawidi yarumvise Goliath ariko asuzugura ubwoko bw'Imana, acavuga ati yo nakebwa agenda aza kuyereka, acarema ijambo avuga ngo ndakwica ngo mbere n'umutwe ndawukate. Kandi icyo gihe Dawidi nta n'inkota yari afise. Ni ukuvuga ko yabona intsinzi akabona ko yava mwica, kandi acamwaka inkota yiwe acamukata izosi akoresheje inkota ya Goliath. Akameremere k'ubumana. Amen. Satani aratuzi kandi arazi ko Imana yashize muri twebwe ubushobozi bukomeye. Niyo mpamvu mu kugira ngo akudesactive, akugira ikintu ataco kimaze, akwereka ngo we ntacu maze. Namara kukubwira ngo ntacu maze, nawe ukavyiyumviramwo ukiyumvira ngo nivyo, ukavuga ngo kweri kabisa ntacu maze.
Satani akaca atwara ubusamuragwa bwawe akinjira mu kibanza wowe wogiyemo. Bwana sade sana. Kuba wabaye samuragwa ntibyapfuye kuba nuko Yesu yabonye ati umwana w'umuntu yatakaye, reka ninjire mu mubiri mbe nk'umuntu maze ndamugarukane kagateka kiwe abe samuragwa vya vrai asubire mu kibanza yategezwa kuba arimo. Utinonega Pastor Jack uno musuza kuvuga iki? Tuza kuvugana ko ijambo ry'Imana riturinda mu mageragezo. Reka dusome mu byahishuriwe Yohana 3:10. Ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa 10 ni page ya 280. Turasoma mu izina rya Yesu. Reka sabe abazanye Bibiliya bahaguruke dusome hamwe bahagaze. Mbwira uri hafi yawe atayizanye mubwira ati pole sana. Turasoma mu izina rya Yesu. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugerageza baba mu isi. Amen. Yesu abahezagire. Ko witondeye ijambo ry'Imana, Imana nayo izokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize kandi kizoza ku bantu bose bo mu isi. Ko witondeye ijambo ry'Uhoraho, nawe azoninda igihe cy'amageragezwa ashobora kuza umwanya uwo ari wo wose. Ntacyatugerageje kiruta ukwihangana kwacu. Buriya Imana iravye ijambo ryoba riri muri wowe, irafise ahantu igarukiriza amageragezo ikavuga ati umupaka n'uyu, ikakurindira muri ajya amagerageza kandi ukazovayo umeze nk'inzahabu. No, hari amageragezo n'utugeragezo. Hari abantu y'isi bayibayemo nk'abarengana, hari n'abayibayemo nk'abayigirirwamo ibyago. Hari abantu je kenshi namayaga n'abantu maze kubwirwa n'abantu benshi ndibaza nta ndwi ihera ntaronse umuntu ambwira ati ndipfuza icyoma nkapfa kuruta kubaho. Hari amageragezo ndugango, ariko nimba warabitse ijambo ry'Imana muri wowe izokurindira muri ayo mageragezo. Nibisigura ko utazoronka amageragezo, uzoyaronka ariko azokurindiramo. Ibuka rya jambo ngo uri uca mu mazi nuca mu muriro, nuvuga ko uzobanza kubicamo ariko ntacyo uzoba. Yamena n'inkenya ntacyo uzoba. No, erega ntacyo uzoba. Erega nawe ntacyo uzoba. Erega buriya nawe ntacyo uzoba. Haleluya. Iyo bivuze izobikora nk'uko yabivuze. Amen. Uretse gusa ko abantu hari kindi gihe bo bonyene bigerageza, muri icyo gihe wigerageje uratsindwa. Ariko uretse Imana ukareka ayo magerageza Satani akazana, isi ikazana amagerageza, umubiri ukazana, ntaho uzokwigera utsindwa n'ubu ufise ijambo ry'Imana. nuko Yesu igihe yari yambaye umubiri atari ngaho wari kumubaza ijyanye n'amafungo, Satani yaciye ajya kumugerageza. Uzi Yesu yamutsindishije iki? Ijambo. Nano bose yafase igifunsi ngo Shetani we ndakwereka. Bwana siwe sana. Bwana siwe tena. Ariko yamubwiye ijambo. Ufise ijambo muri wowe, amageragezo yose aje ucuraba ijambo bijanye. Niyo mpamvu nifuza ko buri muntu wese ategerezwa kuba afise Bibiliya. Amen. Kandi ukayisoma. Aha niyo constitution yacu, ndio bwirizwa shingiro ryacu. Ubuzima bw'uri ngaha ni ubuzima bukomeye cyane, kandi nugendera kuri iri jambo uzojya iby'isi yeze n'iby'ijuru yeze n'ibiri ngaha muri iki gitabo. Navuze ntihari gihe umuntu yigerageza. Narababwiye inkuru y'umusore umwe yavuze ngo Imana yamubwiye ngo nagirana amafungo n'umwana w'umwigeme ari babiri bonyene iminsi 3. Ngo Imana imubwira ngo iyo minsi 3 nihera udasambanye n'uwo mukobwa
ngo nzoca kuduza ipete. Cyamubwira ati no, attention, nta mana ishobora kukubwira gutyo, ntukagerageze Imana. Ngo ni Imana yabivuze ngo nintakora icyaha kabisa ngo urumva ngo izokima ngo ipete ngo rikomeye cyane. Wa muntu agenda agira ayo mafungo, azabona wa muntu aje yiruka ati nakanyegeza musigitanda ati nibiki, ati ari wabona wa mukobwa twagirana amafungo ibiki amafungo ni mayagiza ngafise imbanyi nyegeza yayikuye kuri je nimuteye nyegeza baje n'imihini. Sasa wibaza ko batagukubita umuhini nako wigaragaje wenyene. Bwana sade sana. Ikindi gihe twari ko tugira amafungo abafaraja, nta kibazo cyo gusengeramo twari dufise, tuja gusaba umumama umwe ahantu, aho hantu aca tubwira ko yahatishije abandi bantu bariko baragira amafungo. Tugezeyo dusanga n'umuntu w'umupapa n'umuntu w'umumama bari mu mafungo bamaze y'imisi. Mbere ayo mafungo yaratangaje ko baguma bateka umwanya wose bariko barateka, ntitwamenye umwanya wo kurira kuko twabona bajya aho gumenga ni cyumba yarabatijije. Tugezeyo twe twaririmba indirimbo zacu bagahora, twahora bagacarira indirimbo zo kududuka. Ndibuka karimbo kamwe mutwe baririmbye. Sasa twe turagira amafungo yacu turaheza turitahira. Haheze iminsi tuzatwumva ngo wa mupapa ngo yarateye inda wa mumama. Sayo magerageza, sayo Imana izokurinda sayo. Ayone urukugende kwisukamo. Bwana sade sana. Ni umuntu yofata umugozi akiyahura. Wibaza ko Imana iza kukurinda ngo umugozi ngo reka kumufata sawa. Uragufata. Cyangwa agenda kwitera muri Rusizi ari uruzi. Rusizi muraruzi, ni runini ruvyibushe gutya. Ugiye kugwitamwo uragwamo bien kandi ukagenda. Ariko yandi mageragezwa azana na Satani, ayandi mageragezwa azana n'abantu, ayandi magerageza ategwa n'umubiri, ategwa n'ibi na biriya, Imana izo yakurinda mu gihe ufise ijambo ry'Imana muri wowe. No, kuko majaribu na majaribu ndugu yangu. Kuko mageragezwa na mageragezwa. No, harumo jendazo umumama yabiri wa hano kubera atagiriwe ubuntu bwo kubyara, abavukana n'umugabo bama baza bamuzaniye po y'umwana yuzuye umwanda w'umwana bakaca musuka mu maso ngo yegiki ntacuziwe nta n'umwana ugira mu maso. Afata umwana umwe aramurihira ishuri araheza aje amashuri muri abo muri umuryango. Avuye kuri universite azavuga ati sisange wa mugore ari ngaho wa undi amurihira ishuri sisange ari ngaho aje yashige kumukubita kubera ko utavyara. Unasikia majaribu? Hiyo ndio majaribu. Wewe wabuze amahera y'ibiharage ukajya Kirundo utangura kurira ati Mana najaribiwa kweli najaribiwa ngo nabisa amageragezo karuhariwe. Reka bafise amageragezo ntibakumve. Urazi kuba uri imfuvyi warongorwa umugabo nawe agacapfa. Ndazi umuntu byabayeko uri imfuvyi wakuze nabi ugeze kurongoga ukacuvuga ati wamara imyaka 2-3 ukazumva umugabo aragiye. Ayo ni mageragezo. Mugabo kandi nubwo bimeze uko akurindira muri ivyo kandi nubika ijambo ry'Imana muri wowe uzonesha. Igihe cyose igerageza rizosanga wipanze neza. Bakwimye lift ukacotangura kurira ngo urumva ngo ndafisa amageragezo ngo yumvire ngo kuva kuri Roi Khaled ngo no kugera kuri hospital militaire n'amaguru. Vraiment sinababwiye abantu bari mu cyumba cy'amahombi umutangura kutanga umutwaro ati munsengera Imana ingirire neza n'ukuri ati jewe mfise igeragezo ridasanzwe
ndaburinjya ndashaka kumara kabiri naronse ivyo njya nabironka nkaronka nkirengarenga zitagira amavuta nukuri mumfashe gusenga Imana impinjya. Uyu nta nubwo yarize cyane, bazabona undi nawe ariko ararira cyane baramuhoza ararira cyane, baramubwira ati vuga rero umutwaro wawe basi tusengere duhere kuri wowe wawe ndibaza ko ari ukomeye. Ati yumvire ati nukuri munsengere nukuri amatara aracika inyama ziri muri frigo zikaborerayo. Nijye ejo nataye ibiro 15 byaboreye muri frigo. Nguce ndafise igerageza abantu b'Imana, umushoferi wanje aracererwa kuja gutora umwana ku ishure n'iminota 10 yose wibaze. Ararira kumwe kubi. Na umutwara afise ari nyinshi yundi izo nyama nizorinze ziborerayo. Yari gufata ibipande ibiro 3 4 5 kiheru yabuze ivyaje. None abaronse inyishu wafise ingorane yuko ziwerera muri frigo nazikureyo zitarabura. Bwana sana. Nusoma ijambo ry'Imana rikaguma muri wowe, hari ibintu bigenda bihingurwa muri wowe, amageragezo araza agasanga hakomeye. Uzigeragezo ryo gukubitwa n'umugore, no ryo gukubitwa n'umugabo umenga ryo riroroshe ryopfuma. Usikubitwa n'umugore, ukubitwa n'umugabo aratanga n'umutwaro mu bandi, kavuga ati bantu b'Imana n'ukuri munsengere umugabo yama nkubita. Iyo mvira ukubitwa n'umugore uwo mutwaro n'utanga ukumuvuga ngo ndafise umutwaro wo muyibanga kumushikira ku nkoni kandi ugasanga ufise ibiguvu nawe muterura n'ukuboko kumwe, ugasanga n'umudamu mwembamba nawe uri kigatanya. Mugabo kubera ijaribu yako utegeze kumenya ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde abagore banyu, uramukunda nta n'ikofu ushirako, ukaguma usenga umunsi uri izina Yesu akazomenya ingene abigenza. Je ndazi umumama abana biwe twakuranye tukiri abana yavye abahungu 10 10 uruzi kuvyara abahungu gusa 10 urumama muraryoherwa n'amatongo yaze nta ngorane upfa kubona ko ari bihungu gusa. Amen. Hama mu gihe cy'intambara babiciye bose cyarimwe bose ku munsi umwe. Ndibaza umugabo wiwe yacagira kabonge ko inyuma y'iminsi ngahe umugabo nawe yaciye apfa. Iryo sigeragezwa wowe ishati yawe bayimesuye nabi, yari ishati yera bayicanga n'imbuzu isize irangi, ishati yawe ijako amarangi utangura kurira ngo Mana ngwegeragezwa Mana, ngo Mana ngo vrema ngo ivyango notuma ndabireka, urabona irigeragezwa ngene ringana Mana. Iryo ni geragezwa kweli. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo amarusho y'umugororotsi ni menshi ariko Uhoraho yamukiza no yose nta n'irushwa na rimwe risigara. Nari nzi umupapa umwe yavuga ati jewe maze igihe ntageragejwe ndisuzuma ati Mana noba nakoze icyahikiye, kuko nzi ko amageragezwa ku mugororotsi bijana. Ndazi n'undi muntu asenga hanyene nawe nyafise kuvuga ati yamavuga ati jewe mbonye indwi mwiheze ukwezi guheze ntaronse geragezwa ndicuza ni Mana noba nakoze icyanya bakinobona ko atageragezwa riraza. Abo n'abantu bakomeye. Wowe uhora uvuga gute? Uwo bisaba n'umunsi n'umwe ucuvuga ati bivana n'igeragezo. Ucuvuga ati Mana ime geragezo ryo kunywa icyayi cya mukaru kitagira amata, ugaca wita igeragezo rikomeye. Ati murabona kunywa icyayi cya mukaru kirumvikana, icyayi kirangi umenga mu Kirundi ntikiriho. Icyayi kirangi kirabaho mu Kirundi bacitangwa iki? Icyayi kirangi ni Giswahili, cya mukaru ni Kinyarwanda, mu Kirundi bacitangwa iki? Icyayi kirabura kiravugika cyangwa nicyo mufonze?
no ukagira igerageza ati Imana migerageza ryo kunywa icyayi cyirabura nk'uko babivuze, ngo iryo niryo gerageza, ngo Mana migerageza basi yo kujya kirundo cyangwa cyo kujya ubugari bw'inyange, ngo niryo geragezwa nawe ngo uraronse. No, avec ijambo ry'Imana, Imana yatuneshereza amageragezwa yose. Nubwo navuze ngo umuntu ashobora kuba afite ubugeragezwa bwa burebure, buri geragezwa ryawe uriho uwundi ryo muremera kurusha. Hari igihe umuntu asuzugura igeragezwa ry'uwundi, ngo reka wa murundi yavuze ngo utaraburogwa ngo avuga ngo yo umwe ngo igeragezwa ngo reka cyeyongera n'ibyo reka mugabo tugeze mwanya wo gukoresha ijambo kuri ayo mageragezo. Hari igihe amagerageza gusatira rimwe rigakugwaho n'irindi, irindi rigakugwaho n'irindi, wowe ubwawe ukiyumvira impamvu ukabura, ukaca wibaza ngo ni ibyaha wakoze, ukihana ibyaha byose ukabura, ariko kumva ntiwamenye guhagarara mu kibanza cyawe ngo uhagarike iryo geragezwa cyangwa uribemo ukomeye. Jye nayigeze kuba mu gerageza ryo kujya mu bitaro, umenga nta kwezi kwahera ntari mu bitaro, n'umwana aba ari muri bitaro. Umwana atari mu bitaro ni madamu yaba ari mu bitaro. Abaganga basuzuma bagasanga ibintu by'amasumu ibintu mene ibyo. Haragera igihe ndabwira Imana ni vraiment ça suffit, je sindi muganga, kubera iki nama ndi kwa muganga. Abamenyereye kumbona ngaha bibaza ko ndi muganga. Sasa nibadilishie, hamara imyaka abana bimeze neza, jewe bimeze neza, madamu bimeze neza. Amen. Atari masomo je nta ngwara zindi nagwara, kuko mperuka kugwara malaria muri 96, imyaka 20 irarenga. Ndibaza malaria ni abantu bakunze kugwara bano se sana, kandi aho uvugaga subuhingaga bijya gerageza wibaza ko warenganye subuhinga. Harageza aho dufata mpiri ubushobozi bw'amageragezo tubushira pembeni, tugahagarara dukoresheje ijambo bivana n'igerageza ufise, kandi buri gerageza rirafise ijambo bijanye. Ufise igerageza ry'ubukene, hari ijambo bijanye. Zaburi 23, Uhoraho ni umwungeri wanjye sinzokena. None nkenye gute? Urarisubiramo, Uhoraho ni umwungeri wanjye sinzokena, Uhoraho ni umwungeri wanjye sinzokena, Uhoraho ni umwungeri wanjye sinzokena. Ubukene bwumva, uziko ingorane zumva, sinzi ko mubizi. Ingorane zirumva ni nk'urupfu. Urupfu ni ikintu kibaho, si urupfu si umuyaga, n'umuyaga nawe urabona ko uhuha urabaho. Urupfu ni ikintu kiriho, kiri vivant, kibaho kandi cyumva. Sinzi ko muri mubizi. Mvyesho Yohana avuga ngo kuri wa munsi tuzobwira urupfu ati uruweyi rwawe rurihe. Ngo urupfu na kuzimu nta bushobozi bazoba bagifise, ni ibintu bibaho. Urupfu ariho na kuzimu ariho. Bwana sadi sana. Tuzobabwira gutya kumbura azoza yambaye agashati cyangwa ikimubwira ati warupfuwe, ubu amanyama yawe yahetse. Si ahandi wirigura kanga abantu. Bwana sadi sana. Sasa ingorane turazibwira nk'umuntu. Ibiti byo ndibaza aho murabizi ko byumva. Ibiti murazi ko Yesu yakibwiye igiti kirakauka. Bwana sadi sana. Ibintu byose burya birumva. Nimbe bazazindi zideranja munzi wawe zirumva. Urabwira ati wambeba sinzoshobe kukubura ngaha, ntumsine ko Bwana sade sana. Ubu rero amageragezwa mu kuyarondera ijambo bijanye ngaha, ukacubwira bivanye n'ijambo riri ngaha. Wumvise gutabwa n'abantu ukacayo ukajya jambo Imana yavuze ngo sinzoguta sinzoguhemukira. Abantu bashaka kugutaka guhemukira mbwa ukibuka ko Imana itazoguta kandi itazoguhemukira. Iryo jambo karihagararako. Amen. Wumva amarira araje, amagogo karira, ukacayo ukajya jambo rivuga ati Bwana asema hivi, zuia sauti yako isilie. Tena na macho yako yasitoke na machozi. Na geragezwa na rimwe rihari tafisi ijambo bijanye ngaha. Amen. Tugira tuyabwira ayo mageragezo. Sinzi ko hari umuntu ari mu mageragezo muri twebwe.
harari ashira ukuboko hejuru turaba. Kumbe ni benshi, kumbe abagororotsi ni benshi, ko amarusho y'umugororotsi ni menshi. Utari umugororotsi urumva rega nta marusho yoronka. Utari umugororotsi yumvise ingorane acajya gukubita icupa, ava mu waregwe asanga yangorane kiri yayindi nyine, akiyongeza izindi, aguma muri ubwo buzima. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko uhora yamukiza yose. Yobu yavuze ngo nimara kumpingura ngo zovamo meze nk'inzahabu. Buriya amageragezwa araguhingura akakugira neza, ukazovamo umeze icyuma cyiza, inzahabu kimeze bien. Bwana se sana. Ngomba ko dusenga, mugabo dusenga dukoresheje ijambo bivanye n'amageragezwa ufise. Woba warahemukiwe, woba wagiriwe nabi n'abantu, woba watakaje ivyawe, woba utumvikana n'uwo mubana, woba ufise ikibazo kijanye n'uburyo, woba ufise ikibazo kijanye na sinzi iki canke kiriya, ivyo byose Yesu arabishoboye. Mugabo dukoresha ijambo muri ka kamere k'ubumana, turafise ububasha bwo guhagarika imigambi n'imigabo yose ya Satani. Dukoresheje izina rya Yesu, tugakoresha amaraso ya Yesu, turafise ububasha bwo guhagarika. Hari ikindi gihe bikugora, urashobora guhagarika uno munsi ukabona kiratevye guhagarara, ukaca utangura kwidodomba, kaba kakunaniye. Bwana sade sana, Bwana sade tena. Iranga guhagarara, wowe ukabandanya uvuga rya jambo, ukabandanya uhagarara muri rya jambo. Goliyati yarabandanyije avuga atuka Dawidi n'Abisirayeli, mugabo Dawidi ntiyakanzwe n'ayo majambo. Bwana sade sana. We yarabandanije arabandanya kugeza aho yica Goliyati. Birashobora kuboneka kumenga biranse. Uravuga ati Mana, inzu yanje ukwezi kugahera, inzu yanje umwaka ugahera, ugakoresha mbere n'urufunguruzo ati iyi ni inzu yanje. Sinzi ko mukoresha ibintu bya acte prophétique, guhagarara hahandi ugomba guhagarara. Rya jambo twiga ryo kugendura ivyo wasezeraniwe, ugatangura kugendura ivyo wasezeraniwe, mugabo ukabona umenga ntibiko biraza. Ntiwahagarike, komeza. Kumbure ku munota utaziga uraza kubona bigaragara. Biratangaje Imana ibwira Mose, bariko barabandanya, Imana ikabarongora guca ahantu hari kiyaga. Kandi Mose yarazi ko aho hantu hari kiyaga. Bahageze babona ikiyaga koko, mugabo Imana ikababwira ati komeza, mugabo hari kiyaga, mugabo bagakomeza. Bageze no kuri cya kiyaga bavuga ati tugiye guta. Imana iratangara ati none Mose ufise iki? Ati ufise inkoni. None ntuyibamvurira ngaho kuri icyo kiyaga. Bwana swe sana. Buriya intsinzi yacu turayifise. Amen. Kandi intsinzi yacu turayigendana, kandi inyishu yacu turayigendana. Nukutamenya gusa, utangura kuzuvuga ijambo rikomeye kandi rihambaye, rihindura ibihe, rihindura n'ibyo ibintu birumva bigasubira ku rutonde rwavyo. Ndagusaba yindwi uzogira experience, ubwire ikintu urabe ko kitumva. Amen. Birumva, amatara arumva, buriya amazi ya Regidezo arumva. Nimba umukozi wawe atumva, mugabo ivyo bindi birumva. Cyangwa umwana wawe atumva, mugabo ivyo bindi birumva. Uratuma ijambo rigashika hahandi hari bya bintu rigahingura. Uzi, urashaka gusaba ijambo ku mukuru utarinze kwandika ikete. Ndakeneye ko directeur ampamagara bitarenze kuwa gatatu. Directeur mpamagara mu izina rya Yesu, mpamagara. Ari ijambo rirashikayo araguhamagara. Genda gomba kuzopima experience, mbwa atari gupima ukugire mu kwizera para kuvuga ngo reka mime n'ivyankana. Ugenda ubizi neza. Ntiyamamagaye mbwa baranyakira. Amen. Yahamagaye nakana ngo bagenda bagiriye fete. Yahamagaye nakana ngo babahe miso, nanje ndagiye.
sindimo mugabo baca banshiramo baza guhabwa mission kandi na Fred mission ndayitahana umutaye wanje urongerekanye nawe ngangazisha 100,000 ndakeneye miliyoni ndaremye amafaranga mu izina rya Yesu umutaye w'umiliyoni umunsi umwe ariko turatwenga je na madamu wanje twari dukeneye amafaranga runaka ashobora kudufasha mu bintu kanaka kandi twabona imbere cyangwa inyuma ubwo tuca tuvugana ku cyitwa ijambo turavuga duti dutume ijambo rirashobora kuyazana nyamafaranga tuti sawa turatuma ijambo indwi imwe irahera turatuma ijambo byateza kuboneka inyuma y'ukwezi turatuma ijambo indwi yindi irahera turatuma ijambo yahagaze ku musho w'ukwezi y'amafaranga twayarose kandi dusanga ko harenze ko n'amakenya cha turabwira duti bwabo ni gutuma ijambo biraryoshe utumye ijambo n'igeshuwa riruka rikarondera handi hari bya bintu ukeneye rikabitora rikabiza kuko ijambo rirashowe ririmo ububasha budasanzwe. Bwana siwe sana. Reka dusenge, tugira dusengere umuntu wese agomba kunesha amageragezo kandi akayanesha akoresheje ijambo ry'Imana, kuko tuzi ko ijambo ry'Imana rishoboye kandi rihambaye. Niyo muntu tugomba ko dusenga hamwe, dutangure kurungika hahandi ijambo rigene ritwitangire handi tugomba ko ritwitangira, ijambo rizibire handi tugomba ko rizibira handi hose twakuri tugomba tuzibize ijambo ry'Imana kandi dukoresheje kwizera ko biza gukunda kandi biraza gukunda. Amen. Reka afise amageragezo bose duhaguruke, atari bya bindi usenga nka recitation bakwigishije ati mu izina rya Yesu data wewe urazi icyo ukeneye. Amen. Kandi urazi icyo ugomba kwijambo riza gukoramo. Ukeneye kwijambo ryinjira muri ya business, muri kwa rudandazwa rwawe y'amavoka yawe ntazasubire kubora. Urakeneye kwijambo ry'Imana ryinjira mu rugo rwawe, wa mugore wawe cyangwa wa mugabo wawe ntazasubire kugumuka. Ugomba kwijambo ry'Imana ryinjira ku ishure ryawe kugira ngo ntuzasubire kandi kubura kandi minervale. Ukeneye kwijambo ryinjira mu bitaro rije gukiza wa muntu wagwariyeyo. Ukeneye kwijambo urungika ijambo ry'Imana. Twaravuganye ko jambo ari Imana, kuko mbere na mbere habayeho jambo kandi uwo jambo yamanye n'Imana nawe ni Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Sohora ijwi rero utangure usenge urungika ijambo, ukoreshe n'ububasha ufise, utegeke, ukoresha amajambo yo gutegeka, ukoresha amajambo yo gufatisha, ukoresha amajambo yo gufata n'ingufu.